ndakeneye gusemerera ndabivuge ndabitobore bahinduke abantu bari muri no industry yacu aba manager aba promoter aba journaliste aba organisateur bose twicare hamwe tuganire tugira inama tugira akarorero ku bindi bihugu uno musi ko tuko turasubira inyuma uno musi ngaha mu Burundi hariko haraza umuririmbyi w'umunyamahanga gukora concert ugasanga bamuhaye amamiliyoni ariko umuririmbyi wo mu Burundi ugasanga kuri stage ngo wewe ngo uririmbe ngo tuzoguha déplacement tuguhe n'inzoga uje kuririmbira inzoga kweri umuntu wakoreye izina ry'iwawe papa n'ivyo byose twe turakuye guhaguruka nk'abaririmbyi aba artiste tugana support apana kwigira abastare nta bustare ngaha nta numwe arabo mu star ntaco turakora bustare nyabaki ntaco turakora ngaha muri umuziki uko iyo maze kugira hit yego umva life yo wawe ukeneye kwihinduka kuko urumva ntiwogira hit uboneke kuri uko Kenya ni hahandi nyene ucu usanga ufise hit ariko atakanoti kariko karinjira kuko hari abaririmbyi twebwe tuzi no munsi ugasanga muri project ziwe ariko aradepansa amafaranga menshi ariko ntihagire ikintu na kimwe bari karinjiza ariko akaja ngaho ku ma platform ko bana kababesha yuko ngo yinjiza amamiliyoni ngo yaguze imidugu kunuku kandi atakintu na kimwe karinjiza yasinya amakontra ngo yasinya amakontra ngo agiye gukora ngo amamedia atuwa ngo muri Europe ubwo bwose si ububeshi si gufakinga life nico kintu rero twe dukeneye ubu urana ko ibihe byarahinze turi muri 2024 tuzoguma mu bubeshi gushika ryari n'abafana duhora duhurira muri bisi bakuomigwa muri bisi ya nkani ndazi na priya bisi honyene naho gacumbwira ngo ni kwikorora hajya hari umuntu avuga ati kino gipeti cyo ngo ndagitera amashugwe ndakidutse ariko ninaje ngaho nkavyimba ngo bise Mazda atayo mfise kandi natse n'indaro nkaja ngaho nkavyimba nirarira muri studio ngaho nisaba indaro muri studio nkaja ngaho nkavyimba ngo jengo ndavise inzu ngo mbahehe wa muntu humba azomfasha ikintu na kimwe azovuga ati kwa rupeti n'urumanagere kumbe rurishoboye kumbe mupeti n'umuhimbiri no yo life je nayo nkeneye sinkeneye kuba nkabaka bakanaka yes ubwo reka ndabaramutse reka nongere ndabipfuriza ibihe byiza abo babagwaye abo babari mu bihe bitameze neza ahatandukanye nkuko musanzwe mubimenyereye iyi ni Buja Town TV muri rusange abadukurikirana abafana abakunzi bacu barabizi uno musi rero ndi kumwe n'umutumire mwaheruka kera ari special ari kuri micro igira kabiri ariko kuri micro ya mbere nita Raja kuri micro igira kabiri naho ni Baby Boy 21 kubesha rutwitsi I'm back yagarutse yita rutwitsi ariko uno musi turamufise agarutse tutazi yo yahora agarutse tutazi ivyo yahora reka tumwakire kuri micro za Buja Town TV no kuri kamera zacu what's up umeze neza Baby yo I'm good I'm fresh vibe urahe niga na jena narazimijwe mu bisanzwe narazimijwe nahora mu buroko nariko ndiga industry ngene irikiragenda ngene bako bifata nabi mu makuru dufise ngo wahora ukenya apana gukena bisanzwe nahora nkenye bimwe vyatari gushika yaho mbora déplacement mishikana muri ville zana maguru ariko umeze neza bro je ndashima n'ubukene bwiwanje ndashima n'Imana kuko Imana niyitanga Imana ni kubivuga ati stop ni stop yes so ivuze ati bless yeah entertainment y'u Burundi muri rusangi mwino misi uri kwibona ntabwo bariko baritwara neza entertainment ngabaguma bafakinga ama life abaririmbyi bacu bamwe baduhenda ngo bagiye gukora ibiteramo za Europe bagiye mu kuririmba mu manuzenya mu madote n'amakaraoke ata stade uri uruzuza ugiye kuririmba ruguru ya Belgique ça c'est pas la vie barafakinga sana Jono muzimse byinshi byo kubabwira byo kubakebura bahindure life abari ngaha nabo abantu kirugu postinga imiduga y'abandi atari gwawe none si showbiz kwa showbiz uri muririmbyi numutwika rega hajya abantu bagukurikirana wo muririmbyi ni example wikuratanga mborazi yuko muririmbyi
avuze ikintu gishika kure Yani na nyakubahwa nyine icubahiro kilio cha jamii. acumbi sasa usha sema ni kilio cha jamii none gasha uje ni naja ngaho ndi satu binkavuga ati ngo je ngomeruka kugura parcela kandi mpanze no muhira na mama ntaramugura parcela c'est la kubesha même chose kubesha akajambo kubesha gasigura iki bro akajambo kubesha bro nivya bina kubwiye atabaremvye turafakinga life story two turatera story yaryoshe nta story giho hatabubeshi burimwo sure n'amafilime baratubesha kubesha nico gisigu niyo slogan yawe Yeah. sigura kutubesha mu byo riri kubesha no ntabwo mbesha jewe baby boy hari mu misi heze aho wikubisa gashi uravuga ati yamara jewe iyo ivyo nari maze mu misi ivyo nariko ndakora byari rementanya nakora ndiko ndasaba imbabazi bamwe bamwe ubwira siniteranye kuri bagenzi banje siniteranye ku banyamuziki nkanje cyane siniteranye ku nshuti n'abagenzi abo tuva hamwe abatandukanye uno munsi tukaba tugusanze ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyene inyuma y'imisi myinshi twari twarakubuze utegekanya gukora ibiki canke wari umaze imisi uri mu biki warusanzwe uri kurakora ibiki muri rusange ivyo jewe ubu ndiko ndakora Yeah. nkuko abantu basanzwe banzi ni rutwitsi muze wa kunyegurura munyegeje turanyegurura nawe urabibona neza yuko umuziki wacu uri kugenda upinda uko kare wari umeze siko ubumeze naho vraiment abanyarwanda twombona twabashize hasi kidogo ariko hari akantu tukibura turacafise defo turacafise defo mu muziki wacu bivuye kuri organisateur bivuye no kuba promoter bivuye no kubamenyesha makuru ebana umuziki wacu nibo bawica ariko bagaca baja ngaho bagatera induru urumva ngo twebwe ngo nta support iki support kandi ari twebwe nyene wowe musana zo kuzanira projet yawe uri umupromoter umusaba amafaranga kandi upromoting ibintu by'indundi umuntu akaza ku radio akaguha indirimbo yivuze kwambwira ati ngo je ngutamaye isoda ngo nta ndirimbo yambutse kandi ukora deji radio ujejwe gupromotinga ujejwe kuvuga amakuru y'igihugu cyawe ugaca usanga abapromotere ku mapaje ya Facebook areka promotinga imiziki ya Christopher imiziki ya Chrisizi non c'est pas la vie faut changer oui urazanye cya gifaransa cyane rega je narize naho sometimes les personnes ils commencent à parler oh baby boy c'est un fou mais moi je c'est pas fou moi je suis intelligent ego tukiraho nyene uraciye ubwenge turabizi ego hagati aho uravuze ko uri rutwitsi uravuze naho uravuze n'ibintu ubona bitariko biragenda neza muri muziki ndundi uravuze naho biriko birapfira baby boy urafise ico gukora kugira hagira ivyo uzokiza werekana itandukaniro riri hagati yawe n'abajya ariko baravyica jewe ndundi utera imbere je naguciremo ico gukora ndagifise naho bavuga yuko ngo urumva ngo nubwo urarangura semerera gute ngo ntibakumva ariko jewe ndazi yuko mvise abantu bankurikirana abantu banyumviritsa ndakeneye gusemerera ndabivuge ndabitobore bahinduke abantu bari muri no industry yacu aba manager aba promoter aba journaliste aba organisateur bose twicare hamwe tuganire tugira inama tugira akarorero ku bindi bihugu uno munsi tuko turasubira inyuma uno munsi ngaha mu Burundi hariko haraza umuririmbyi w'umunyamahanga gukora concert ugasanga bamuhaye amamiliyoni ariko umuririmbyi wo mu Burundi ugasanga kuri stage ngo wewe ngo uririmbe ngo tuzoguha déplacement tuguhe n'inzoga uje kuririmbira inzoga kweri umuntu wakoreye izina ry'iwawe papa uko nyene sasa none ugaca usanga umuririmbyi uriko urashuha ngo kubera ngo ngira nurire ngo stage imwe ngo n'umustar akomeye mana yanje ivyo ni biki ni wowe nyene uri kuritesha agaciro nkaje ngo izina ryanje baby boy urazi imyaka ndarigwane ndaripambanira haso uno munsi ngo par exemple ngo Ivan araje mu Burundi nanje nkashinja gusaba show ngo sawa wowe baby boy we tuzoguha primus 10 na déplacement urumva nkashanjoye ko nduriye stage imwe na Ivan ugasanga umuntu ugiye guprofita ifoto yonyene muri show urumva inyungu ni foto nibiye uwundi yaje n'indege ngaha yarihiwe umva ifoto nibiye na déplacement uwundi yaje naho nyene kuri stage kurira ko kugasuzuguro ka hatari ariko uwundi yarihiwe indege hotel kila kitu bure
ugaca usanga niwe bariko baha agaciro ariko wewe iwanyu nta gaciro baguha. Etranger ngo yaraje iwanyu arakoze show amafaranga arakubiswe ariko akora ibiteramo muri arena kwinjira VIP amafaranga umva ubwo no busoma deja honyene. Nk'ivyo byose twe turakuye guhaguruka nk'abaririmbyi abartiste tugana support apana kwigira abastare nta bustare ngaha nta numwe araba umustar ntaco turakora Ustare nyabaki ntaco turakora ngaha muri umuziki. Umuririmbyi ni kwihagarara ko mu gihe ufite talent iyemere. None jewe simaze imyaka n'imyaka. Hari umunsi numwe indirimbo yiwanje iraja kuri Buja FM kandi ndirimba neza sikuvuga ngo ndirimba nabi. Hari umunsi indirimbo yiwanje iraca kuri televiziyo kuri BTV kandi sikuvuga yuko ngo ntibanzi baranzi kandi ibikorwa barabizi kandi wanashima n'amakomantere rimwe muranda yasanga kuri YouTube nkaca nitwengera nkavuga ati ubu ni bwa bujyajya. Rero mu buzima mu kazi kiwawe vugisha ukuri apana kwibana, ico udafise ukivuge, ico ufise ukivuge. Abaririmbyi bo mu Burundi turafekinga sana life. C'est pas la vie. Uvuze gufekinga life baby boy. Uno munsi ariko ngira vyarahavuye. Bamwe mu baririmbyi uvuze gufekinga life gufekinga life na hit hari ico bisa bisana canke biratandukanye. Byose nico kimwe. Kuko iyo umaze kugira hit. Ego. Umva life yo wawe ukeneye kwihinduka. Kuko urumva ntiwogira hit uboneke kuri kukenye. Ni hahandi nyene ucu usanga ufise hit ariko atakanoti kariko karinjira. Kuko hari abaririmbyi twebwe tuzi no munsi ugasanga muri project ziwe ariko aradepansa amafaranga menshi ariko ntihagire ikintu na kimwe bari karinjiza ariko akajanga ku ma platform ko bana kababesha yuko ngo yinjiza ama miliyoni ngo yaguze imidugu kunuku kandi atakintu na kimwe karinjiza ngo yasinya amakontra ngo yasinya amakontra ngo agiye gukora ngo ama media atuwa ngo muri Europe. Ubwo bwose si ububeshi si gufekinga life. Nico kintu rero twe dukeneye ubu urana ko ibihe byarahinze turi muri 2024 tuzoguma mu bubeshi gushika ryari. Hari umuntu abakeneye kugufata ukuboko ariko amaze kumva ati umpeta Europe gukubita media tuwa azungoroke Europe yose umupeta arishoboye ugasanga umuniga nta birenze. Aha kuri YouTube ni boost hana no kumuvumbura twaramaze no kumuvumbura ariko dafekinze life nako udafakinze life nta hit woronka. Nta hit woronka. Niko bibiri twigisha. Bibiri twigisha kuvugisha ukuri kugira turonke apana kubesha. Ebana twese gufekinga life turabishoboye. Jena nje gufekinga life ndabishoboye. Kujanga mu miduga y'abandi nk'ifotoza amazu y'abandi nka posta na mu miliyone ndabishoboye ariko naratekanye. C'est pas la vie. Uri kuricira kariyere yiwawe. Ahari abaririmbyi biciye kariyere zabo nubwo bokora gutu no munsi. Atahanu na hamwe bopfa bageze. Hiti zabo baramaze kuzonona bonyene barazishe. Nukuri. Baramaze kuzonona. Baramaze kuzonona. Barazishe. Bifashe nabi. Bifashe nabi. Umuririmbyi kariyere yawe yifashe nabi rahera kandi heze ntigaruka. Ntigaruka. Wibuke yuko umuririmbyi aduzwa n'abafana. Umufana kwansa abakwansi. Umufana avuze ati no. Kuko nta mamego umugurira. Uno munsi wa muhinga urabona wa muhinga speed yazananye speed. Yazananye speed. Rumva. None sivyo none. Yazananye speed ariko urabona ko speed yapungujwe. Yarapungujwe nuba guma fakinga life abesha abantu ngo agiye ngo kuzunguruka Europe yose ngo agiye gukora ibiteramo for what? Sinda kubona ugiye gukora igiteramo muri stade ya Belgique. Muri mariage nta muzungu ndabona mu giteramo ciwawe. Mbwira shoyo muri imvye mu Burundi amaze gukora ariko araririmbira ahantu hazima ko amasho yabo bayakorera ruguru za hariya. None si ruguru. Ega turabizi ko babibereye ruguru usanga bamuhamagaye muri dote y'umurundi. None hariya nindabazi hari basi hari umuzungu urabona mu giteramo na kimwe cy'umurundi muri Europe.
na Fizo ari Fizo ngujya nta gitera maragira kizima muri Europe ntitubeshanye uko nukuri na Fizo ariko yamahanze none kwa mahanze si bisanzwe none umugore we ntaba hanze tukiraho nyene ejo bundi bivaye n'amajambo waba uri kuravuga ku baririmbyi batandukanye ndibuka ico kiganiro caraciye ngaha twaragishizeko kuri YouTube za Buja Town TV urasaba ikigongwe ahatandukanye benshi baravuze ati bijya bikoreshwa ubukene inzara ibintu nk'ivyo niyo makomante narayasomye no musi tubwiza ukuri baby boy what's up urakenye jewe uri n'inzara je ndashonje ndakenye ndi n'inzara nyimba ivyo narabikoze ariko nabikoze kera ariko si uvuga ngo ndafise inzara imwe ya hatari uno musi ngo hoze umuntu akambwira ati kora ukuvuga uko ahubwo jewe barankoresheje bankoresha nabi narakoze barancamwo mu bisanzwe je nari nzi ko ndabironkamwe inyungu ariko narahomvye ahubwo abona bikoreye nibo baronse inyungu ahubwo je nasanze ariko ndiyicira izina ry'iwanje rero uno musi nkeneye buri wese amenye baby boy umutima wiwe amenye ati baby boy ni inde baby boy ameze gute ateye gute ubuzima bwe bumeze gute je ntabwo nkunda gufakinga life no nga kuza muri kino kiganiro nawuza amahera déplacement naje n'amaguru kugira nshinga uko nyene neza cyane ndakubeshe none kereka je sindi babandi none ndagwica ukuri none nta birenze narahomvye naraguye hasi no faking life I'm hustle boy man kura hasoringa yes sir bon uri kuravuga ibintu abantu benshi batovuga kuko uri nk'umuririmbyi canke uri umusitare kuvuga yo kugenda n'amaguru ushobora benshi bavuga ko ngo bisubiza hasi kwa nabyumviriza n'abafana duhora duhurira muri bisi bakumigwa muri bisi ya nkani ndazi na priya bisi honyene naho gacumbwira ngo ni kwikorora hajya hari umuntu avuga ati kino gipeti cyo ngo ndagitera amashugwe ndakidutse ariko ninaje ngaho nkavyimba ngo mfise Mazda atayo mfise kandi natse n'indaro nkaje ngaho nkavyimba nirarira muri studio ngaho nisaba indaro muri studio nkaje ngaho nkavyimba ngo je ngo ndavise inzu ngo mbahehe wa muntu umba azomfasha ikintu na kimwe azovuga ati kwa rupeti n'urumanagere kumbe rurishoboye kumbe mupeti n'umuhimbiri no your life je nayo nkeneye sinkeneye kuba bakanaka sinkeneye kuba nka babandi jewe ushaka kubaho nkawe wenyene nkaje baby boy 21 nkeneye ko abantu bamenya life iwanje private ni naba boss bazobibona rero sasa uno musi catumye twari twarakubuze n'ubukene kibazo cy'ubukene ndakubeshe none nje ngaho je nkimara kuvuga ukuri ku ma social media nkimara kuvuga ivy'abasani vy'abadramati bose twakorana bose bace bankurako amaboko ca ndapigika nanje mvuga ati ntafo reka mpigika ariko one day inshallah Imana izongarukana never give up nari mfise icyizere yuko jewe one day ntarudia tu I'm backing on game man inyuma yo gusaba ikigongwe ugarutse uje ubwira abafana bawe yuko uri rutwitsi udashatse no guhisha ubukene bwawe oya je ndumukene ubu aho ngeze mbere menye n'amagi y'abandi sinzi ko noronka ayo kuri ha frame nosanga abantu muri BC abafana ni murabe ko je mu nchangira baza muhera de plasma ngo ni nonga sinzi ni naheze kigane ngene nange n'amakuru life is changing life ya Buja na life c'est la même chose life de Buja ngo nikibenye umuntu apima kwirate ndagaskasha ya mupete nyimba ari siro soko nyimba ari inde numbazi asha ntiyabeshe kweli yego frame nabenye naho numva bisakajwe kababebe azakajika babebe kaje navuze naka kabebe kagiye muri studio ariyo kakivuka kakariri uve sikiripa karatwenze sana karanwengeje kaya gapeti kweli karanyishe kweli ngo uve sikiripa basi ega ni kabeshe nabwo kabeshe kweli nivyo kabuze ukuri kajya gadogo baby boy 21 inyuma y'igihe cinshi abafana bawe batagukurikirana canke batazi yuri
uno musi uragarutse uvuga ati uri rutwitse no musi uragarutse uvuga ati hariyo byinshi biko birapfa mu muziki ndundi nje kubikosora ni gihe kintu usezeranje abafana bawe uno musi batokugeranya na Baby Boy wa kera ikintu ciza kizotuma basi bose babona yuko hari ikintu uri kurafasha mu banyempano b'abarundi canke kuri industry ndundi muri rusange. Kare mwanyita ngo je ngo ndomucawa abandi mugavuga ngo Baby Boy ngo ndashonje yo ni kuvuga yuko rero jewe naramaze guhinduka jewe ubu maze kumbona kuri kamera mfashe mikro mu maboko nukuri kw'Imana uze ugurura amatwi undabe uvuge yuko ikintu uri kurumviriza nico si nkuru so bubeshi ni kuvuga yuko rero maze kubona ko umuziki wacu utanguye guhinduka jewe nahisemo gufata inzira zo kwikorana jewe cenyene kuko ubu jewe mvuga amakuru natohoje ikintu arico apana kuvuga ngo ndiko ndabesha nukuri kw'Imana he ni kuvuga rero inkuru ntaguciriyemwo uno munsi wowe nta muntu yoza kukuriha ngo ubeshera abandi oya arikuze ko nshonje reka nsonze mfe n'inzara ariko je nzovuga ukuri uno munsi uje uvuga ukuri urinda kuvuga hariyo umugani bavuga yuko ngo ukuri kose atari kwiza wo kuvuga bavuga mu gifaransa ariko ntubone kuko kuri uje gushira ahagaragara mu baririmbyi nkaye kuzova kugukwegera muri make ntabwo kuzonkwegera ahubwo nzotuma bahinduka hajya ni nabakoma mu matwi nkaguma ndabagora ni izina ry'Imana ndakurahiye apana mu kwetsi mu masomeni hari abaririmbyi bazokwicara hasi bavuga ati kino gipeti kweri kiratugeramira reka duhindure reka duhinduke fako duhinduka kugira dutere imbere duhinduke twige exemple ku bandi raba ngaha les voisins dans le pays rwandais, regardez à la Tanzanie, regardez à l'Ouganda, regardez autres artistes. N'abantu bicaye hasi baraganira n'izina ry'Imana bakorera ku kiniki kimwe. Nitwahinduka umuziki w'iwacu uzotera imbere twebwe tuzoronderwa tuzokuza ama stade mu bindi bihugu by'abandi. Apana kuzuza ngaho mu madote mu mariage mu bihugu by'abandi. Faut changer la vie. Uyu musaba kwita cawa ubabwiye je abanyise sawa my god wazi rimwe je kirundi gera kincanga kubera kumenyera sana kuvuga igifaransa mais c'est pas grave c'est la même chose ni kuvuga les personnes commencent à appeler moi chawa vraiment ntabwo vyanguye nabi nukuri je ndi Baby Boy sinigeze mpinduka nahindutse ivyiyumviro mwarakoze kunyita chawa kuko nimwe mwatumye mpinduka kugira mbo umuntu muzima kugira nitahure muri bijya be sinari bwironke sinari bwitahure neza nayiko ndirondera rero uno munsi narironse biciye ku majambo yiwanyu n'ama commentaire yiwanyu rero uno munsi reka ndabaho ibintu bizima inkuru ziri update kubesha kubesha rutwitsi okay rutwitsi Baby Boy 21 nakahe kabirya rero muri entertainment muri industry wowe utuzaniye muri rusange muko imbere ko turangiza ikiganiro cacu nake kabiri utuzaniye nikiye kintu uje gufuta mu matwi y'abafana bawe bari bakuzi ko kera uno munsi inyuma yo kuvuga ubuzima bwawe bw'ukuri benshi batari bakuzi ko uno munsi inyuma yo kuvuga yuko ata muntu numwe buyoza guha amafaranga kugira ubeshera abandi uno munsi inyuma yo kuvuga ati uje gukosora byinshi muri industry mu muziki mu baririmbyi nkawe mu barundi muri rusange nikiye kintu obusezeranje obafana bawe yuko batazokuburana je vraiment kwanza ikintu ca mbere ngomba gufuta sinkeneye yashusho y'abantu mwaguma munyita cawa ndabasavye uno munsi nta ruhande na rumwe ndiko c'est moi seulement la guerre je commence travail moi-même tango y'intambara wowe nyene oui ntawe turi kumwe uri kugwana nani ndiko ndagwana na industry ndiko ndagwana kugira jewe vraiment ndayishikane kure ndayihindure je ngomba kuyihindura ihinduke ngomba duhinduke hari indirimbo abafana tuzakuye kumviriza z'abaririmbyi hari abaririmbyi byabananiye kuririmba no munsi wo kwaririmba urafa kandi ugasanga nibo bariko baravuga ako barakurikiranwa cyane ama miliyoni hana bakubita amanyanga yose dukure abakunzi b'umuziki w'indundi mwumviriza amagambo y'umuziki abakunzi bama social media mukurikirana ama TV online
mwumve inkuru ziri update apana za nkuru z'abasimbizi baza bazana inkuru atayuzi uko yatanguye kaza ukamarira ivyo marira oya inkuru yumvirize ku ntango uko yatanguye nuko yahetse apana kuza ngaho ngo kubera agafaranga baneri nati ngaho baza bakorera amafaranga no Ewana naho bavuga ngo je ngo ni ninzara n'izina ry'Imana simbizi na neri nati bafise inzara yo mukanigo kwe kandi rero nta n'isoni bagira kandi ari abantu bazima bafise n'amafamiye umugaza ngaho muvuga inkuru z'ububeshi kubera amafaranga oya ça c'est pas la vie alors icara hasi iyumvire gira amatohoza umenye inkuru twe ngaha turafise n'inkuru z'abaririmbyi bo hanze y'igihugu ngaha turazivise turazicaranye je singene kuvuga ibintu birebire banyitege gusa je ni mu nkurikirana uku munyumvirize avec soleil regardez avec ciel avec soleil regardez avec ciel au nom de Dieu avec quoi avec soleil jengiye kubabwiza ukuri wallahi jusqu'à la fin jusqu'à la mort je commence à travailler comme démon comme quoi comme démon baby boy mukurangiza ikiganiro cacu bwira abafana bawe n'abafana ba Buja Town TV akajambo bo kugira nyine batwame hafi ebana jewe nababwiye baby boy nukunje mwibuke yuko inyuma ya mfise project ndafise indirimbo audio ibintu n'ivyagenda neza Imana niyadufasha turashobora kurekura amasanamu turakora video two turapambana muri bwa bukenenya n'umuntu yavutse hama ikindi kintu Buja Town TV nginga none mwe mutaragira subscribe qu'est-ce que vous attendez alors pour faire les subscribe alors quand les unités MB il est terminé à la téléphone cherchez les hosts Raja comment ça alors appeler dans la téléphone demander les unités nanzi gwafise aguhama mega ungehama ugere subscribe guys uro mujama kwafise umutima mwiza naje ngaho tumega rimwe niwe ndadukurako ko mwibanira none erega ikintu udafise gisabe kugira ukironke nomuzo kwamugira amasoni yiki baby boy reka ndagushimire man naje mbere yo gushimira ndabibutsa yuko James YouTube ko mutaragira subscribe ko sindirimbo yitwa Nyemeza indirimbo nziza iri kuri YouTube ko mutaraja kuyiraba mugire subscribe mu share liga gusa na bintu byinshi nkeneye kuvuga gusa ninaronke ni chance je Buja Town TV kanyizera amakuru ni menshi turaca ndiko ndabatohoreza inkuru y'ibijanye na show numutwiko vuba amakuru nzoba ndayafise umbe kubesha show ewa reka ndagushimira nanje vraiment ndabashimire kuba mwonge wigaye ukaza n'amaguru nawe rero nucuka umubisubiramwo ako kajambo ko kuzana amaguru karababaza papa karababaza kubera dupfa kwihangana nyene kimya tu lakini inauma ariko aho birasiho vyirirwa niga ego kweri no musi shwa kuba ari bibi la vie est changée pour le temps caméra neza niga pas de problème la vie c'est dédié c'est Seigneur c'est pas personne c'est mon mahoro pas de problème vraiment ah oui mais moi je demande quel jour tu vas commencer à faire l'émission dans le français seulement, pas parler kirundi. Pourquoi? Ok, reka nshimire buri wese yafasha akanya keza kadukurikirana. Baby boy asigaye ari comedy. Non, c'est pas comédie. Ntabwo ari comédie. Il faut que turavuga dutwenga pana kuvuga dushavuye. Ah oui, merci. Ndabashimire vraiment kubona ndiko ndanywa ikiyeri c'ibihumbi 10 kandi nkenye ego reka nshimire buri wese yafasha akanya keza kadukurikirana ni ari Buja Town TV tumaze imisi atariho turariko guys mubane natwe mu bitandukanye muri updates zitandukanye ejo canke hirya ejo industry entrepreneuria n'ibindi showbiz n'ibindi yari Raja kuri micro umutumwa wacu ari Baby Boy 21 kubesha bye bye yes, ciao hasta la vista.